Inama novuga nti ni inama ya mbere mu rukurikirane rw'amanama menshi tuzotunganya mu bihugu byose byo mu karere kugira ngo ubwa mbere tuganira n'abasanzwe barongoye amakaminuza canke ibindi bigo byose bitanga inyigisho za kaminuza bigatanga n'impamyabushobozi kugira ngo tuganire aho tugejeje novuga intumbero twahawe n'abakuru b'ibihugu mu karere aho mu mwaka w'2017 mu kwezi kwa gatanu ari tariki 20 Dar es Salaam bategetse yuko akarere ka Afrika y'ubuseruko koba akarere rusangi k'inyigisho za kaminuza. Akarere rusangi rero ico bisigura nuko umuntu afise impamyabushobozi akayivana mu gihugu ayijana mu kindi, iyo mpamyabushobozi yakigwa, no kuvuga yuko uko inyigisho zitangwa muri ibi bihugu byacu bibe bishobora guhanahana baba abanyeshure canke abigisha, hanyuma umuntu yaronse ubumenyi aburonse muri iki gihugu abashobora nawe kugenda mu kindi gihugu bashobore kubona ubumenyi bwiwe bungana, ashobore mbese no kuronka uburenganzira bwo gukoresha. Ivyo rero kugira ngo tubishike ko tugomba kuraba uko dutunganya gushasha akanovera k'indero, tukabitunganya kumwe dufatiye ku bisabwa bikiri hagufiya twese tugomba guhurirako, hanyuma inyigisho zikamera nk'izitangwa kumwe, abize kumwe bakaronka ubumenyi bumwe kugira ngo dushobore guhanahana abatembera hirya no hino muri aka karere. Twebwe rero twarabonye yuko hari ikibazo kubera yuko hari inzitizi nyinshi zituma uyu munsi umunyeshure agomba nko kuja kwiyandikisha muri kaminuza yo mu kindi gihugu cyo mu karere ugasanga biramugora. Duca tuvuga ati rero ni ngombwa tuvugane n'aba babijejwe, abo banyene batanga inyigisho kugira ngo bo nyene bisunge. Aha rero ngiye kuvuga ivyo novuga amategeko ngenderwako yatunganijwe mu karere, aba ariyo bisunga mu gutunganya inyigisho kugira ngo umunyeshure azosohoka azobe koko bibonekana ko yakurikiranye mu bikurikijwe amategeko ngenderwako no mu makaminuza yo hanze ashobore kwakirwa.